iyi si imiza abantu benshi. Ubu munyacyubahiro ntiyokuraza wakugendeye irara yasamika komera. Abatunzi barapfa, abize menshi abavuze amadoktora barapfa, abatize barapfa. Kandi cyo nkundira itongo ry'abapfuye hariya hantu babanye amahoro. Babanye amahoro, niho hantu hatagira tribunal, nta sentare ibayo, nta na opeji, nta n'inyamirama bizihaba, kuko abantu bose babanye amahoro. Umutunzi hariya aryamanye n'umukene barumvikana, umwe wese aguma mu iparasera yiwe nta ngorane. Nta uvuze radiyo ngo amene amatwi umubanyi, oya haragacerere. Hari hantu yewe, hari hantu haragoye. Ube wagize ubwibone bwinshi, uwo munsi ntuzohambwa uhagaze. Abo wasuzuguye, abo wahohoteye, bazuba baguhagaze hejuru, urambaraye hasi mu isanduku bamanurirayo. Kandi burya benshi baravugira mu mutima bati yamanyama. Muri bajya baje guherekeza nyine, aravuga ati yampaye, ngati aremeye arajaye. Na yamanyama, bwa bwibone, kagasuzuguro, aha barashira ku isima dutahe. Kabona umuntu yemeye kabisa. Rero iherezo rya byose ni ugupfa. Ariko hahiriwe abapfa bapfira hehe? Kandi kibabaje, uwo munsi nta mbabazi zoba zihari. Imbabazi gusaba imbabazi n'uyu munsi. Muga abantu mukarengana abantu baguye isari, muri ko muja kubundabunda mu buzu bw'abapfumu. Ngo mugiye kugura ngo budahangagwa n'ubushobozi. Igugu gusa. Uraja gusaba umugisha umuntu atagira n'urugi ugaza ku nziwe. Hakazuka ibyatsi bugaza igikuso hagereka ku rusyo. Utocamwe nahagaze. Nta ntebe ibayo, nta tapi, nta n'ikirago. Usanze yo muntu yaheze amenyo atakiva no hasi agendera ku kabando. Ukacuvuga ngo narinje ngo umugisha awuguha ukuye. Iyo ugira bo ntiwari kumusanga mu nzu y'amakaro nk'iyo uvuyemo. Mugabo agaca guha umusore banyi wagonzwe n'ikamyo, cyane wahonyowe n'inka, waturitse wapfuye, agaca kugira ngo reka rero ngo ndawotse, agaca wotse umurizo wawo, agaca afata ati ururasago, nta anestesi, nta rukoro, ugatega uruhanga, ufise amadoktora uri nyakubahwa, amakamyo apakira amatoni ibihumbi yiwawe, ufise n'ibiri mu bwato, ugatega umuntu aguca umutsi ngo agushizemo ngo ubudahangagwa, agafu kumurizo w'umusore banyume. Kaca ugenda uruhanga runeze ngo hajewe ngo ndakingiye ngo n'inkuba ntiyokorako. Ariko urumva ufise ubwonko bukwiye. Imana dufashe. Umuntu agakura kosime y'imiliyoni 2 n'ibirato bimeze neza, ugakurura umukecuru cyangwa umutama amaze amezi n'amezi atiyoga, tagira isabuni, ugashobora ngo ugiye ngo akoze imikoshi. Ariko mwabantu mwe mwabaye gute? Ukemera ugakura impuzu, agashusha amazi n'ibibabi by'amaconge nimba ari n'imikaratusi n'iki, agatongera ngo imikoshi arakogeje. Hayikogeje wari uyifise? Imikoshi uyifise uyikuye wagiye n'imodoka yiwawe? Hari umunyamakoshi agira imodoka? Uvuye mu nzu irimo klimatizere, irimo ibinyama mafrigo n'ibindi, abana biga ku mashuri azimvye, amafaranga utunze ntayuzi neza ukiretse ugereranije, none uragiye ngo nibakoze imikoshi urayifise? Uretse kubura ubwenge gusa, imikoshi urayifise? Ujya icyo ushaka, wambara icyo ushatse, indege ushatse urayurira, aho ugomba kuryama waharyama, uburuhuko bugira iyo ushaka. Mugabo ngugiye ngo gushimira ngo umupfumu ngo niwe yakugiriye neza, ugaca ugenda ngo babyita ko mutasura.
ngo agira ngo asure ngo aronuvere ngo kugira ngo umuti ugumane garani. Ariko ibikugu biragwira bwa nawe ntagira n'ugwara go kwiyagaza ngo ni ugiye ngo agwiye abamurabisha amazi. Imana dufashe cyane. Byo byose nimba utumvise wari usanga utumva. Ntawo kushavurira wari usanga uri ntumva kuko yabo wari wumva wari ubwiwe wumva. Nawe uri ngaho uri kurarira ngo nibagusengere ngo washikiwe n'ivyago. Oho nibagusengera babwira Imana iki ko wakoze iki isubira ihezagira umukozi inkozi y'ikibi. Tubwire Imana tuti Imana subira ugire neza umunyakibi ariko ararira. Ugivize uwo mutima ukwiye gukena ahubwo ukabinyuma y'abandi bakena. Ubutunzi bw'umunyakibi bumaziki bumaziki uzi kwicara umuntu mu kabare agafata icupa rya mbere akariherekereza boroshete y'ibiboroso 5 amira nawe umira mate agaheba kuma wewe ibicupa 6 akajugunyayo n'ibiti by'inyama kandi agomba kubwira ngo komasa ava ngo bimeze gute ngo wumva havugwa make ariko komwanya kuhaga nk'uwo muntu inyama yo muniga yo kubwira ngo ntaba agaza gute cya 6 nawe wishwe na nero umuntu wayo akamoto kayo wavuga ngo ntabara n'abanapfuye. Imana idufashe. Ejo utakiriho umwana wawe agahura n'abakuze mwagendanye umusigiye iki? Burya ngo hagusigira umwana ubutunzi uwo musigira izina ryiza. Bahura n'akavuga ati nuwo kwa naka bati naka twarasengana ndamwibutse ni wa wundi yahora gurira ibintu abantu bameze uku numwe yagira ibinibi akavuga ati titworenga tudafashije umwana bakamufasha kubera imbuto wasize ubivye. Uno munsi abanyu muri ko mubasigira imbuto nyabaki. Nico ngomba kubaza rero nawe nk'uno munsi wewe mu vyago vyawe uzokwibutsa Imana iki? Wakoze iki? Wakoze iki? Wagaburiye bangahe? Wagaburiye bangahe? Wambitse bangahe? Amapataro 10 ukuye 2 ukagumana 8 si sawa. Wambitse bangahe? Wibutse nde agwaye? Wibutse nde afunzwe? Wahaye amazi nde? Ko nibitanzwe n'abandi bakabiha mugenzi wawe utabinezere guhagira ishari we wohembura umuntu. Kuri uyu munsi w'imanza uzosomerwa iki? Twirukange mu gitabo cy'umusiguzi rero. Ecclesiastes abafise igifaransa abagomba gusoma ikimakro ni Ecclesiastes. Ni bande banezerewe no munsi ndabira umuntu ataduza tumusengera afise abazimu muri we n'ukuri kw'Imana n'ukuri utazofise ingorane. Warongoye programme yavuze ati cyurondera ku Mana urakibona tiwoza gutaha uko waje. Amen. Umusiguzi igice cya 5 tutarasoma mwabonye ko nari niyicaranye umunsi ntavyo mwabonye nari jenyene no kuri kw'Imana. Ariko ntimucika umutima arakomeye. Yaduzi wabo afise umutama gwayagiye kuraba yagiye mu mirimo y'Imana hariya rero. Nta morale nk'inogira sheri waje agwaye canka afise n'ibibazo tibyoshoboka muzoca muvyibwira nono. Uruhanga ruzoba rwizinze merewe nabi ariko ubu ni sawa. Amen.
mwashitse mu musiguzi gatanu. Dusome ku murongo w'umunani dushikane ku w'12. Hari amajambo avuze ngo ubutunzi bukwiye gukoreshwa mu buryo bwiza. Uwo ni umutwe w'ijambo. Niwabona umwora hahazwa kandi urubanza n'ibitunganye vyicwa ku manyama mu gihugu, ntibizogutangaza, kuko ubarusha ubukuru avyitegereza, kandi hejuru yabo bombi hari abandi bakuru babarengeye. Ikigirira kimaze abantu muri vyose ni tongo, n'umwami yungukira mu bikorwa vyo mu mirima. Inkunzi y'amahera ntizohazwa n'amahera, hamwe n'ukunda ubutunzi bwinshi ntazohazwa n'inyungu. Ivyo navyo nyene ni ubusa. Iyo ibintu bigwiriye ababirya baragwira, kandi nyene vyo bimumarira iki atari ugupfa kubirabisha amaso. Agatiro k'umunyabikorwa kararyoha niyo ariye bike canke vyinshi, ariko agahimbo k'umutunzi kamubuza gusinzira. Imana idufashe. 6 gushika ku 7 tuhasome. Iherezo rya byose ni kugira gute? Mubwire iherezo rya byose ko mutinya kubwira uwo mwicaranye. Mubwire uti iherezo rya byose wo vyanga canke wo bikunda uzopfa. Mubwire utuzopfa. Uzopfa. Iherezo rya byose impemu zizoguheramwo kabisa upfa. Umukecuru ngo niwe yarose apfa, ngo avyuka yiruka avuga ati ubaye iki ganyoko, ngo kandi je ivyo nkavyanka rero. Ariko rero wo vyanka woreka ivyo warose nukuri uzopfa. Iyi si imiza abantu benshi. Ubu umunyacubahiro ntiyokuraza wakugendeye irara yasamika komera. Abatunzi barapfa, abize menshi abavuze amadoktora barapfa, abatize barapfa. Kandi cyo nkundira itongo ry'abapfuye hari ahantu babanya amahoro. Babanya amahoro. Niho hantu hatagira tribunal, nta sentare ibayo, nta na opeji, nta n'inyamirama bizihaba, kuko abantu bose babanya amahoro. Umutunzi hari yaryamaye n'umukene barumvikana, mwese aguma mu iparasera yiwe nta ngorane. Nta uvuze radio ngo amena amatwi umubanyi. Oya, haragacerere. Hari hantu yewe, hari hantu haragoye. Ube wagize ubwibone bwinshi, uwo munsi ntuzohambwa uhagaze. Aba wasuzuguye, aba wahohoteye, bazuba baguhagaze hejuru, urambaraye hasi mu isanduku bamanurirayo. Kandi burya benshi baravugira mu mutima bati ya manyama. Muri bajya baje guherekeza nyene. Habaga ati yampaye ngati aremeye arajaye. Na ya manyama. Bwa bwibone kagasuzuguro. Aha barashira kwisima dutahe. Kabona umuntu yemeye kabisa. Rero iherezo rya byose nugupfa. Ariko hahiriwe abapfa bapfira hehe? Nagira ni muri Prince bapfira mu mwami. Abo nibo bahiriwe gusa. Umizigare havuze ngo hari kibi nabonye mwisi munsi y'izuba kiremereye abantu n'umuntu Imana yahaye ibi itunga ibintu n'icubahiro bituma atabura ikintu na kimwe mu vy'umutima wiwe wo kwifuje
maze Imana ntimuhe kubumbwa navyo, ariko bikazoribwa na murundi. Ivyo n'ubusa n'umubabaro kandi n'ibara. Umuntu naho yovyara abana 100 akaramba imyaka myinshi, iminsi y'imyaka yiwe ikaba myinshi, yamara umutima wiwe ntuhazwe n'ivyiza, bitaye ko ntahambwe, kubwanje arutwa n'inda yakorotse. Kuko iziye ubusa ikagenda mu mwijima, izina ryayo rikazimanganira mu mwijima. Iyo bitaye ko ikaba itigeze kubona izuba canke kurimenya, iyo iraruhuka kurusha uwo. Mbere naho yoba yararambye imyaka 2,000, mbega bose itahiriro si rimwe. Uburuhe bwose bw'umuntu butegwa n'inda yiwe, yamara ntashira ipfa. Yumvira umuntu ariko Bibiliya nayo iteye ubwoba ngo arutwa n'inda yakorotse. Umviriza muri Luka 12 duce tubandanye twumva icyo mpwemu yaravuga. 12 ku murongo w'13 hoho hari ijambo rivuga ngo umutunzi w'iki. Mwahasomye umutunzi w'iki? W'igipfu. Ariko gutunguka bigipfu, ubwo ntumva ko navyo ibyo bintu bigoye. Ndababaza, hari abatunzi b'ipfu bariho? Bariho benshi. Umve. Maze umuntu wo mw'ishengero ryari rikoraniye aho aramubwira ati, mwigisha, mbarira mwene mama tugaburirage. Aramubaza ati, mbega wa mugabo, ninde yashizeho kuba umucamanza wanyu canke kubagaburira ivyanyu? Kandi arababarira ati, murumva mwirinde ukwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bihinda by'ibintu atunze. Kandi abacira umugani ati, habaye umuntu w'umutunzi yari afise itongo rimera cyane, yiyumvira mu mutima wiwe ati, ndagira nte ko ntagiraho nimburira ivyimburwa vyanje. Ati, ndabigenza gutya, ndasambura ibigega vyanje, nubaka ibindi binini aba ariho nimburira ivyimburwa vyanje n'ibintu vyanje vyose. Maze mbwire umutima wanje nti, mutima wanje ufise ibintu vyinshi bizohitira imyaka myinshi, ruhuka urye unywe unezerwe. Maze Imana iramubwira iti, wagipfu, muri iri joro barakwaka ubugingo bwawe, none ibyo waziganije bizoba ivyande. Umuntu yishingurira ni kwamera, atari umutunzi mu vy'Imana. Aya majambo aragoye. Imana idufashe. Bibiliya yatubwiye mu gitabo cy'umusiguzi ati, niwabona mu gihugu umworo ahahazwa, urubanza n'ibitunganye bikicwa ku manyama. Yavuze ngo ntibize bigutangaze, ngo kubera ukwiye kumenya ko ababigira ubarusha ubukuru bamenye ko avyitegereza. Iyo uriko urakora ibintu umenye ko hari Imana iriko iravyitegereza. Imana ishimwe cyane. Yavuze ngo impunzi y'amahera ntizohazwa n'amahera. Hari abantu yaba bahaga amafaranga baba barahagaritse akazi, siko bimeze. Hari igihe mpora ndaba kaja muri Google canke mu zindi mbuga ngo ndabe umutunzi wa mbere amafaranga afise mw'isi. Izi calculatrice abashinwa bashora ino muri Afrika tiziyaharura ngo ziyaheze. Wapi?
amamiliyari ibihumbi by'amadolari. Fata karikiratirise yawe ushiremo miliyaridi w'idolari ugwize n'amafaranga y'Ubuganda cyangwa ya Tanzania cyangwa y'u Burundi, urabe ko karikiratirise kubwira ngo ni impossible. Tibyo kwigwamo. Mugabo gasanga umuntu afise imiliyaridi amajana ibihumbi by'amadolari. Mugabo gasanga bagashaka kubera ngo ku munsi baryama amasaha 2. Ntagira umwanya wo kuryama, abari guhiga amafaranga. Tasinzi bireba ngo inkunzi y'amahera ntizohazwa n'amahera, ukunda ubutunzi bwinshi ntazohazwa n'inyungu mbi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo ibintu bigwiriye n'ababirya bakwiye kugwira. None ndakubaza, we ni wuzuza ikigega mu rugo ukabura umwe, ukabuze kuzojya mu igunira rya senkani kilo gusa, wimbuye amatoni 200 kutazoyajya ngo yaheze, kandi mu mwaka uzosura ukameza ukimbura ibindi, uri kuraharura ivyo bindi bisigaye bikwiye kuba ivyanda. Bibiliya ivuga ngo iyo ibintu bigwiriye ngo bikwiye n'ababijya guca bagira gute? Bagwira. Ukagira rasiyo y'imyaka 600 cyangwa 200 utazobaho 100, none ibyo bindi byotetswe inyuma y'iyo myaka 100 ko wavyugaranye utari kuraha abantu ngo babirye bakorere n'Imana. Isi yuzuye impunzi, isi yuzuye imfuvyi, isi yuzuye abapfakazi, abakene n'abo n'ibishomeri ntibarya, mugabo uravyugaranye biribwe n'ubunyundo, ukambwira yuko inyuma yavyo bizogenda gute? Amen. Amen. Turi kumwe? Imana ishimwe cyane. Haleluya. Biriya yabaye ikibazo ngo none nyene byo ibyo biba byamuboranye, ibyo abatagishoboye kurya, ibyo arashobora gukoresha bimumarira iki atari gupfa kubirabisha amaso, akaba yibitse ko n'urubanza kubirabisha amaso gusa. Nukuri ko Imana hari abantu batuzi ibintu ataco bibamariye na kimwe se kubirabisha amaso gusa, ntabirya ntanabitanga. Uwo muntu muramwumva? Nabi wabo barasonza ntiyoha n'umwe, mugabo aryoherwa nuko agira gute? Abirunze imbere yiwe gusa. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ngo agatira k'umunyabikorwa kararyoha naho yoba yariye bike cyane byinshi, ngo ariko ngo agahimbo k'umutunzi kamubuza gusinzira iyo atagirira impuhwe umukene, amaherezo yiwe akazoba mabi. Utunga ibintu ntubirye, ntuhe n'umukene, noneho bikubuze no gusinzira, amaherezo yawe azaba yawe. Abatunzi muriko baratwumviriza ku mbuga ngurukana bumenyi, tubabaze mwebwe amaherezo yanyu azoba yawe. Abagenzi baricwa n'inzara, ufise amafaranga, umugenzi akagenda gusa agasonzesha abana, umwana we ntiyige, mwaragendanye, Imana ihaguha ibintu ukarundarundanya ukiyugaranira mu nzu, ntuzobijya ngo bimare, ubuze n'umutima wo kubitanga. Ejo mu gitondo umuriro ni wavyadukamwo, uzohamagara abantu ngo mfashe kuzimya, babizimya ari inyungu babifisemo.
hari amafaranga y'abantu ngaha muri iyi si turimo ngaha, abantu bobona yadusemwe mu cyanwa atamuntu yohagarara ngo amufashe kuzimya, kuko ayo mafaranga yabo nayo gukora ikibi gusa, nta cyiza yokora. Tabara ntabara, oya, Imana tubabarire, Imana ishimwe cyane, haleluya. Hari n'abantu bibwira mu mitima bibesha ngo n'abatunzi kandi atari bo. Kuba ufise ibintu byinshi ntibigaragaza ko utunze. Jewe nzomenya ko utunze ari uko nari iwawe gahaga, zovuga ndi kabisa ujya muntu aratunze yangaburiye nahaze. None nji wawe ntahanye kigoyi ndanakuganye ibingoye umbwiye ngo nta kigenda kandi ubivise, hama sohoke mu rugo bambure ngo sose mu rugo rw'umutunzi. Oya, no munyarigwa yibwiye ko ari umutunzi gusa ariko sivyo. Amen, haleluya. Ijambo twasuye muri Luka ngo oya, hari rindi ngomba kuvuga ryo muri Luka 16. Ndabereka ingene abatunzi bamwe bazoheza nabi kandi Imana yabahaye amahigwe y'ukuronka ijuru bitanabagoye. Luka 16 uhereye ku murongo wa 19 gashika ku 25. Hariho umutunzi n'umworo yitwa nde? Lazaro. Na karorero Yesu yitangiye wenyine ubwiwe cyane, Imana ishimwe cyane. Umutunzi bitubwira ngo yaratunze impuzu, vuga ngo impuzu. Hari abagabo batunze impuzu mw'abagabo, hari n'abagore batunze amahereni, bafise akabati bayahebeye karuzuye amahereni gusa, imari y'amahereni n'ibikomo n'ibyo mu izosi n'utundi tuntu. Uyu nawe ngo yambara impuzu z'inyambara abami kandi ngo zera nziza, yambara izera gusa. Ntugakangwe n'abantu bambara izera ngo uce wibaza ngo no ku mitima yabo basuko. Aya, hari abambara izera ariko ku mutima bambaye imifyiri n'inkono ziteka, nta rukundo rubamwo, biyumvira ikibi gusa. Ngo yambara impuzu nyinshi cyane kandi zera z'agaciro kandi z'inyambara abandi, ngo yama adibamye mu vyiza iminsi yose, adibamye. Hanyuma rero Lazaro nawe umworo ngo yama atembagara ku irembo ry'uwo mutunzi. Niwe yatembagara, Bibiliya nuko ivuga nyene, yatembagara ku irembo ry'uwo mutunzi. Hanyuma ngo yatonyanga ibisebe umubiri wose, umworo ku irembo, ngo yifuza guhazwa n'udukorokera hasi munsi y'imeza y'uwo mutunzi arirako, aho kumugaburira. Umutunzi ngo azitura imbwa ziwe ngo zikaja kurigata muri bya bisebe bya Lazaro. Impuzu nyinshi ngizi, ubati yarujuje, ivyumba yarujuje, impuzu z'amafaranga menshi gusa kandi zera derere, ngo kamadibamye ngaho nta numwe yigeze yambika. Numvise umugore yitwa Yidaraganza ntakiriho ngiro ngo niba bagiye kurama mu bubiko bw'ibirato vyiwe basanga afise amapere y'ibirato 1000 camumbwira yambara bingahe ku munsi. Yambara ibirato bingahe umunsi ugizwe n'imyaka ugeze n'iminsi 360 n'ingahe n'itanu.
nukuvuga yambaye ikirato kimwe ku munsi, yambara icya gatatu c'ibirato afise umwaka wose adasivye. Uyu nawe ngo niko yarameze. Ku meza iwe hari ibisorori vy'injya, ibisorori byo mu bakuru birimwe isupu imeze nk'ikivuguto. Hari isupu idacika iba yafashe ibirungo neza, pana bijya muntu bw'ubuzi musuka ku biharage mukajoborora ngo mwagize amasupu. Reka radaremba itomati imwe ukayikarangisha isafuriya zitatu. Ibya saa sita nibyo kumangoma ngo wakaranze iki. Reka hari abantu bakaranga isupu nawe uhenge kidacika, waba kuyikatisha imbuga itakujye yacitse urubu. Inyama z'inkoko ziraho kandi amazose baba yakuyemo, ibitako gusa n'ibibaba bihiye neza byaciye mu ifuru, byama byuzuye ku meza y'uwo muntu. Nyama z'impene, z'ingeregere, udukwavu, utubenze, salade z'amashu, z'ibitunguru, amasereri, ibishana byose pakiraho, amavoka aya ruguru nayo mu Rumonge akavanga. Ibintu byiza, ivyamwa bisharije bimeze neza, urumeza ruva hari muceri w'ipirawo benuwe mu Tanzania no munyagihanga kihitira. N'ibinywaji rero ibintu byo kunywa bimeze neza, meze gakubita ikava hari. Ico nkundira Imana mwene abo yabimye apeti taka yabago yogira, akagenda gatora agatunguru kamwe, ya sosi ya supu inuze nakayiko kamwe bahesha umutu umwana nakadaha shashira gutya ngaha, nta munyu ajya muganga aramubujije. Akarya utuntu tutofuka n'intebe y'isahani, ariko akabura umutima wo guha abandi bisigaye. Umworo ari kwiremba, ivyo byose bakabisesa, baca mu gitondo bagateka ibindi, akamara amena misi yose. Umworo azaratembagara hehe kwirembo ngo yifuza basi naho batomuha ivyo asigaye ku meza, ngo yifuza uwo mutoragurira tujya twakorotse munsi y'imeza y'umutuzo, akabari twajya. Umunsi umwe urupfu rurabagendera bose, wa ugi wariye n'uwashonje bose barapfa, ngo barapfa. Bamaze gupfa uko Bibiliya ivuga, wa mugabo ahabwa impera ikwiranye n'ibikorwa yakoze, ataha mu muriro muri Gehinomu. Lazaro yihanganiye ubukene bwiwe, akizera Imana, ntiyiga yidogera n'abamwimye, ariko Imana yari mu ijuru ikirabiraba nk'uko Bibiliya yavuze ngo ibasumbye ubukuru ibiri kirabiraba. Lazaro aravuga ati, Lazaro ngwino uruhuka imiruho yawe, ngwino uruhuka imibabaro. Ngo Imana iramujana imuryamika mu gikiriza kwa Aburahamu amushirayo. Wamutunzi ngo ateze akajisho hariya, abona siwe kiri muri VIP, ibintu byanyuranye. Lazaro amerewe neza, inzara yaraheze, byabisebe byarakize, yambaye uwundi mubiri w'ubwiza. Haleluya, amerewe neza. Umutunzi warasemerera ati, Aburahamu sokuru, ndakwinginze mbwirira Lazaro basi akoze agatoki mu mazi anjojoteza imara imwe ku rurimi. Umutunzi yari afise amafrigo n'amakonjeratere, arimo ibikanye by'injabuka n'ivyino, ariko yifuza imara imwe ry'amazi ku rurimi. Bantu b'Imana,
muze mwirinde n'igihe mutazoba murapfa, uze wirinde ntugasaba uwo wimye. Cinzira hakiri kare. Uyo muntu uri kukorera ikibi, uwo muntu uri kuratoteza uyu munsi, uyu muntu usuzugura ukarya abona ukishimira n'inzara yiwe, burya ejo hiwe Imana yahagize ibanga. Ejo ntuzaho uzomusanga, dushobora kumenya aho uzomusanga ejo. Uno munsi dufise abantu benshi tuzi batunzwa n'abantu bahora ababoyi babo. Nico gituma umuntu uwo muha agaciro mu gihe cyose yo bagezemo, kubera babafashe neza. Babatunzi barakenye, Imana ihezagira barabakozi babo. Uno munsi nibo bigisha abana babo, nibo barihira inzu, nibo bavuza bagwaye, nibo babahana agahuzu bambara, kubera imbuto babivye y'urukundo. Icyo uri kurabiba nicyo uzokwimbura. Niba biba gutanga ntuzigera ukena, ntibibaho. Nibagira urukundo rwo guha umuntu ukamuha atakintu umuciye, ukumva urukundo rwo rugusunikira gukora icyo kintu, menya ngo ushize muri banki izokungukira. Imana yavuze mu gitabo cy'imigani ngo ugire akagongo umwora akamuha, ngo abaguranye Imana. Imana ntiyoga ideni. Noneho Aburahamu ngo aramubwira ati abari hiyo n'abari ngaha turi nta migenderanire, byaraheze. Kumwe waheze Lazaro ku irembo iwawe ukanka ko yinjira uri kurarya, nino niko bimeze. Abamaze gushika aha turi ntibagenderanira n'abahuri. Imana idufashe. Hanyuma rero ngo aramubwira ati basi ndakwinginze untabara umuntumira asubire ku isi. Mfise bene wacu bafise ingeso nk'izo yanje, abasigaranye ibyo nari intunze, Lazaro abambwirire uko bimeze. Aburahamu aravuga ngo nibyo ntibishoboka. Hariya mu isi hariya abavugishwa, hariya intumwa z'Imana, ubutumwa bwiza buri ko buravugwa, ngo nibatumvira bariya ubareke bazotaha huri. Imana ntimuzohurije n'amaguru ngo ikubwire, ivugira muri jewe, ikavugira muri uyu, ikavugira muri urya, ikavugira muri uriya. Haleluya, Bwana asifiwe. Ikintu cyose gifise ingaruka. Imana ishimwe cyane. Mu gitabo cy'umusigozi 6 twasomye amajambo avuga ngo ikibi nabonye munsi y'izuba, ngo n'umuntu Imana yahaye itunga ryinshi ikamuha n'icyubahiro, ariko ntibimubumbe. Hari abantu batabumbwa n'intebe bicayemo, hari abantu batabumbwa n'ivyo Imana yabahaye, babaho gusa biyumvira ingene bosimbira mu by'abandi kandi atari ivyo Imana yabageneye. Bumbwa n'ibyo ufise. Haleluya. Ngo umutima we ukama wifuza ngo ntabumbwe nabyo, ngo ariko ngo agapfana umunoho, ahubwo nadukeye Imana yahaye umworo akatumunyaga. Iyumvire vrema, Imana yaguhaye ubutunzi bwinshi, iguha n'icyubahiro cyinshi, biranga kukubumba ku buryo wifuza no kunyaga umworo yahawe dukeye. Kwifuza. Imana idufashe cyane. Muzosoma amakuru ya Ahabu na Yezebeli. Imana yamuhaye ubwami, ubundi mugira umwamikazi, ibaha igihugu cyose ngo bagitware, ibintu byose byubahiro byari wabo. Ariko baje kugira umunoho w'agatongo k'umworo yitwa Naboti, ngo bakabonyemo uruyuzi rwiza. Noneho ntibabyifuza gusa, ahubwo Yezebeli akoranya abavugishwa abantu basura ibinyoma
ngo nibagende babeshere Naboti ngo bamwumvise ariko atuka Imana ariko atuka n'umwana, hanyuma ngo bamucire urubanza rwo gupfa bamwicisha amabuye kugira ngo bagire gute bigarurire ka gatongo kiwe. Imana iri mu ijuru yari kirabibona byose, ngo imare ihamagara umuvugishwa wayo, ugenda umbwirire Ahabu uti wifuje utw'umworo uratunyaga none ugeretseho no kumwica. Aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizorigatira n'ayawe. Imana yivuze ijambo yabwiye Yeremiya mu gice cya mbere umurongo wa 12 iravuga ngo Yeremiya nimba witegereje neza ngo ngendere inyuma y'ijambo ryanje ngo kugira ndarishitse. Imana yakuvuga ko ijambo ribe ribishanga ryiza witega umunsi zoza iryo jambo rizoshika. Ahabu uko yapfuye sindabisubiramo, ariko yaguye hahandi nyene amaze gupfa uko ijambo Imana yavuze. Imbwa ziraza zimurigata mu rugumba aho bamurashe umwana, aho zanywereye amaso ya Naboti niho zanywereye na Ahabu kuko Imana ariko yavuze. Abantu benshi bahitamwe amaherezo bazoheza, niba hitamo guheza nabi girira naba bakiriho. Imana dufashe. Yezebeli nawene ijambo ryamuje ko aba ngo wewe uzopfa kandi uzohambwa kuko umuvyimba wawe uzoribwa n'imbwa. Umunsi baje kumwica bamumanuye ngo munzi geretse gatatu, bamucisha mu idirisha bamukubita hasi, bamaze kumujugunya arapfa. Ngo imbwa ziraza zimutabagurira hahandi, abari hejuru bamanutse kuraba ngo basanga hasigaye udukonjo n'uturenge gusa, ibindi byose byahereye mu nda y'imbwa. Baravuga ngo iri ni rya jambo Imana yari yaravuze. Icyambabaje ni kimwe nuko n'abana babo byabagize kwingaruka. Usomye Bibiliya tuvuga yuko yari afise abahungu 70 kubw'iryo jambo n'ibyo bibi yakoze. Hategetswe yuko babaca imitwe bose bakayizana mu igunira itekeye kujya batekera amashu, kandi bitubwira ngo babaciriye imitwe kwibuye rimwe barabatondesheje, umwe wese bagatema umutwe ukavako, uwundi bagatema hahandi ukavako, baratekera bashira wayibatoma ngo bamubwire bati wakoze shanatoya si jewe. Niko Imana yari yaravuze, si jewe ni Imana yabivuze. Rero umusiguzi yavuze ijambo rikomeye ngo hari ikintu kibi nabonye munsi y'izuba, n'umuntu ihaye ubutunzi bwinshi ikamuha n'icyubahiro ariko ntabumbwe navyo, ngo akifuza no kunyaga n'utw'umworo dukeye kandi afise ibimukwiye ndetse birengeye atazojya ngo amare. Haleluya, Bwana ziviwe. Imana idufashe cyane. Zaburi ya 50 ku murongo wa 21 haravuga ngo ivyo urabikora ngihorera, wewe ukibwira mu mutima ngo mwanye nawe, ngo ariko nzobiguhanira ndabitondeka imbere y'amaso yawe atanakimwe kivuyemo. Mwete terase byacavyumva neza, nibyo bita kimire de peine. Ti wakoze icyaha iki gihanwa n'umunyororo, gihanwa n'amanda ngana gute, bati cya kabiri ni bagaca bateranya byose batibingaruka. Ibyaha byose wakoze kimwe cyose kizohanwa nubwo Imana ubona yihoreye. Imana dufashe cyane. Haleluya, Bwana sifiwe. Matayo 25
72. Haleluya. Umviriza ingene bizogenda. Ngo niyaza gucira isi amahanga urubanza, gucira amahanga urubanza, ngo azokwegeranya abo mu moko yose, abo mu ndimi zose, bose isi yose, ngo ayageranize imbere yiwe. Hanyuma ngo acabwire abamarayika be bazananye ngo ntorera beza mu babi ubashira ukwabo. Urutaro rw'Imana ruzogosora di. Uno munsi turiko turasenga hano nta muntu yomenya ko dusengana n'abarozi. Oya, ariko bashobora kuba barimo. Bashobora kuba barimo. Mugabo umenye Matayo 3:12 ngo afise urutaro mu kuboko kwiwe kwahe kw'iburyo. Rujya rutaro nturugire ngo ruzogenda uko. Ruzogoso ibikumbi n'intete nziza bije kwavye. Ngo umuguru kuzoja hehe mu muriro uturigwe. Ngo ariko imbuto nziza zije mu kigega. Ngo azobegeranya ngo abwire abamarayika biwe ngo ntoraniriza beza mu babi. Ngo acahindukira abwire bamwe babi rero bazoba bari muri kote gauche ibubafu. Haleluya. Ngo azobahagarara imbere abahanga amaso. N'ibintu bitandatu gusa bizotuma bahanwa nabi, kandi nawe ivyo byinshi birakunanira. Reka ndarugusomere rutaracika uburungururiza mu mbabazi z'Imana ikirikira zitanga. Yazobabwira ati mwe nari nshonje ntimwanga buri. Nari nshonje ntimwanga buri. Ijya stoke y'amafu muvize mu nzu, nijya miceri iri kigwifira mutariko murarya. Ujya mushusho mwaraje mukamena kwiyarara, kandi hari abadodora ku mpangu zonye bavuga ati turashonje ntimubaye. Umviriza, nari nshonje ntimwangaburira, kandi izobikubwira itaze ko wari ubifise. Imana ntirenganye. Hanyuma nari mfise inyota ntimwampa iconywa. Uza abantu bimana bakimana amazi yo kunywa. Ico kibi kingana gutyo kimeze gutyo. Uzi ko ari abantu bakora ikibi naho wamubwira uti mugenzi ntabara umfashe unkure mu ijisho ririko rirandya, atori gukuramo. Avuga ati ko ririkorera murya hagenda mukuramo, kandi ari iryawe yakuramo. Mugabo gusa ko yumvise ari gukora kure rikorera kurya, akavuga atoya reka remurye gose ahubwo. Nari inyotewe ntimwampa iconywa. Abana bo mu kibano bishwa na kwashi bakagwara indwara zo gukama amaraso, ariko amata yaraye wawe apfa minsi yose kubera wawe atashoboye kuyamara. Aho kuvuga ati namwe n'umwana wo kwanaka uzoyaseseje. Ivyama byinshi mugura birabura mutabiriye, kandi muziga yabyozanye uturaso tw'abana bato bato nduwomuha. Amaji murakora mukuzuza amafurigo, waca mu gitondo gwimota nabi ukamena. Umviriza, nari nyota ndi wampa echo. Haleluya. Nari ngenzi ntimwampa inda. Umuntu akanyagirirwa kw'irembi wawe ubizi, n'amakamera yabibonye habese amakamera bakabona ko umuntu ateteye. Imvura imukubitiye mugabo bakabwira umukozi ngo ntiwugurure, ntiwugurure. Ibikoko bikaza bikamuriraho, cyangwa agahura n'ababandi mu ijoro bakamwica, yabuze aharara yifureretse mu ruhome rwaho bubaka uruzitiro, agataho bukera mbandanya agapfiraho.
kandi ufise inzu y'ibyumba 10 muba muri 2 ibindi biragaragara kandi babipompa umuti iminsi yose ngo kugira ngo imibu ntiyinjiremo. None imibu uyipompa atawurarayo ufitiye impuhwe nde? Nari ngenzi ntiwabindara nagenda gusa ntibagira gute ntiwanyambika ngizi sinaga tuzampuzu rero ntiwanyambika. Hari impuzu z'abacira urubanza kandi ibyo ndabivuga misi yose nta ni kenshi mvuga ibi bintu. Hari abantu bavuze impuzu zamaze kugwa mu ifira amaze imyaka 2 yarazingiye ahantu atambara ugiye no kuzikuramo ufise anesthese canke allergie urara kwa muganga agafira kimpuzu zimaze imisi zitambagwa izo nyinshi na mabazerishe na majinisi ya Lewis hamwe ya original ngabo ko hagenda haza style zigezweho ubika ugumba rugateba rukuzura kandi wanyu bene wanyu baje mu misa bagenda gusa ivyomeke byarabaye ivyomeke ntiwuhamwe numwe. None ngibi bikubereye urubanza bigiye bikujane mu muriro udaye. Ibirato ni kwakunda hari abantu bagira ibirato uvuga uti none gaha uzi ko hari umuntu ashaka kugura ikirato akazorinda gita cyangwa kigasohoka atacambaye na rimwe kidahonyoye mu kirenge kandi mwene wabo banganya inomero muga ntamuha abo basengana hamwe banganya inomero ntamuha uwo baririmbana banganya inomero ntiyomuha. Harimo sekibi nari ngwaye ntimwaza kundaba bantu b'Imana muvugisha ukuri. Abantu basuhuza abantu twasanze ari bake ibake pe ibake. Hari abantu mudaherukana utazi yari ejo uzoza wume ngo yapfuye yari amaze imyaka 3 mu bitaro mwararirimbana mwarasengana utigeze ujaye. Nari mfunzwe ntiwaje kundaba. None rero iri jambo ry'Imana rirakubaza wewe vipi bite byawe kurubanza tugumvise ibizo gutsinda ari ibi ngo ibi byose ngo bazoce bavuga ngo none ga mwami Yesu ata ko twakubonye ryarushonje ntitwakugaburira twakubonye ryarugwaye twakubonye ryarunyotewe ngo Yesu azobishura ijambo rimwe gusa ngo ujya mworo w'inyuma y'abandi mutagaburiye ashonje ni jewe mwasa kugaburira. Ujya aye mwase kwambika ari umukene nije mwase kwambika. Ujya mwimye indaro nije mwahimye. Kubw'ibyo rero tumbere inzira mugende muhabwe impera yitwa umuriro udahera aho muzobabazwa ubuzima butagira ibitigiri nta myaka n'ubuzima budahera. Muzorirwa n'inyozi turira mubabazwe mu kubitwa inkoni zishushe mugere mu bana satani hariya mubabazanywe nawe. Mbwira uwo munsi uri kufata inzira abadayimoni n'ibisigo biriko bikugira protokole bikubwira bati ngwino bakwinjiza mu muriro udahera uzize isahani y'injya utahaye umuntu uzize impuzu iheze utambitse umuntu uzize amazi yo kunywa wimye umuntu uzoje umeze gute? Uzoje umeze gute? Kandi kibabaje uwo munsi nta mbabazi zo zihari. Imbabazi gusaba imbabazi n'uyu munsi tumaze gupfa cyangwa bazaba kiriho urubanza rukamara kuba nta mbabazi
nta n'ubutumwa buzuba bukivugwa bizuba birangiye. Ariko wa wundi yambika abantu, umwe yagaburira abashonje, umwe yaje kuraba abagwayi canke akabarungikira ubuyi agasururu cyangwa utundi tu, umwe yariha fagitire y'umugwayi bakamurekura mu bitaro, umwe yagurira umuti umwana wo kwana akagira apfe. Yesu azomubwira ati ngwino muntu mwiza, ngwino uragwe ubwami bw'Imana, uragwe umunezero w'ibihe bidashira uwo data yateguriye abameze nkawe. Haleluya, Bwana ziviwe. None mukwiye kubimenya abantu icyatumye Imana ishumbusha Yobu ikamuha itunga risumba iryo yatakaje bwa mbere. Wibaza ko hari kubera iki? Ni imirimo myiza Yobu yakoze agifise ubutunzi, kandi byamuje hugu matunzi. Iyo uhaye umworo Imana irakungukira. Yobu yapfukamye imbere y'Imana amaze kubura ivyiwe byose, agapfusha abana bose, abagenzi bose bakamuta kubera ibyago. Kandi mwe nama ndababwira, abagenzi bo mu gahimbo sibo. Umugenzi uzomubona umunsi umubwiye uti je biranze. Benshi barakwihakana, abandi barakubloka no mu telefone, abandi baravuga n'ingeso batakubonanye bati ujya twere tubona ko atakiza bavamo bantu. Ariko Yobu baramwihakanye, abitwa bayiriho na bayirifazi, kandi bose barira ku meza iwe, niwe yabagaburiye. Ariko hagari igihe ageze mu vyago bamutera umugongo, n'umugore wenyene yishakiye akarongora. Hageze igihe araba umugabo wiwe Yobu akumva aranuka, akumva aranuka. Tufise akaga k'abagore muri iyi minsi, bamwe basuzugura abagabo babo kubera ubukene babimo, kandi ubwo bukene raze cyabo muteye sugusesagura ni ingwara n'amagara make, canke yaribwe canke yagize umugisha muke. Umugabo agatukwa n'umugore. Yobu yamubwiye ati Yobu, umugore we yamubwiye ati tukimana upfe ugende mvakane. Imana dufashe. Ariko Yobu ngo yibutse Imana uko mu butunzi bwiwe yabigenjeje. Aramubwira ati Mana, jewe nagaburiye imfuvyi, mburanira abapfakazi, nabaye amaso y'impumyi, nabaye amaguru y'abamugaye, mbara amatwi y'ibipfamatwi n'ururimi rw'abatazi kuvuga. Ati ijwi ryanje abapfakazi bose bari barizi, ndenganye baravuga ati wone wa muvye yarenganye. Imfuvyi zose zari zizi ko zifise papa yitwa Yobu. Muvye wampaye naco ntakoze ngo fasha abantu. Imana ngo ivyibuke, iravuga ati kabisa agibukije imirimo myiza yakoze, ngo ibone ntayitutse mu magorwa yiwe. Aracifuza kubona ukuboko kw'Imana, ngo Imana iravuga ngo Yobu ndaguhezagira kabisa, ngo icifata ivyo yari yarabuze byose ibigwiza na kabiri. Inka zari ibihumbi 10 yamuhaye 20, indogoba kabiri ndo wa kabiri, ikimuha ngo n'abana 10. Harimwe abakobwa beza 3 witwa Yemima, Jessica na Karen Hapuki. Ntiyamuha ivyo gusa, ngo ikimwongera n'imyaka 150 yo kwirira ubuzima. Bati Yobu irambire ry'ubuzima sase nkari irayimwere. Ikiryoshe ni kimwe kitwigisha byinshi. Iyo Imana yakwibutse n'abagutaye uwo munsi batonda ho guhezagira, amafelicitation aba menshi. Bitubwira ngo hariya muri Yobu 42 ngo abantu bose uwo munsi ngo baca baza kumuraba, kandi bose baza bagize gute? Bagemuye. Mu byo bagemuye ngo harimo n'abazanye amafaranga kandi y'agaciro. Akibikene yagowe ntawe yabonye, muga kubera Imana ibikoze bose baragarutse. Bareke bagende di kazi muvize ibyo wibutse Imana, musi Imana yakwibutse.
azoga. Haleluya. Nicyo cyatumye Imana yongera imyaka Hezekiya mu bwami bwiwe, mu bushobozi, mu cyubahiro Imana yamuhaye. Yakoze imirimo myiza. Musi Imana imuga ati haragaze kupfa, arahindukira arasenga atari ko Mana wibuke na bya bindi. Imana isubiza yamuvugishwa ati ndavyibutse, gende mubwire uti Hezekiya wari upfuye, mugabo kubera neza wakoze ndakongera imyaka 15 irira ubuzima. Haleluya. Uwitwa Tabita nta kindi cyamukuye mu gitigiri cy'abapfuye, yari yapfuye byaheze, mugabo cyamukuyeyo n'amosozi, amarira n'amaborogo y'imfuvyi, abapfakazi n'abakene yagiriye neza. We ntiyabahaye impuzu, yabahaye ivyomeke. Bazana izabo zitabutse akazishora. Nta kindi kintu yarashoboye, yabize urushinge gusa gonyene, ntayo kugura impuzu nshasha yarafise. Ariko yabwira umukene ati reka zana, akayimwambura, akamukinga ahantu, akayimushonera icyomeka mu gishaka, avuga ati ambara ubandanye wizigira Imana, ejo ni heza. Bose umunsi apfuye batonda imbere y'uvugishwa n'Imana, intumwa y'Imana, bagira yegere bagarariza Imana bati iyi ngingo wafashe yuko Tabitapfa turayanse. Kubizi umwese mwazana ipfundo ryiwe, ubundi akazana icyomeka ciwe, atari Imana nguyu aragiye. Niyasubira gutabuka kuza abantu basigaye hano imitima yabo yasivye, ninde azobidukorera? Umuntu nk'uyo yopfa gute wa Mana we? Uza amagogo atugowe, niwe wenyine yadukunda, niwe wenyine yadusonera, none twebwe arapfuye bigenda gute? Ko nakatazobikora na nakatazobikora, ibintu nibikunda tugarukanire Tabita wacu. Akagumba gashika mu ijuru habura amahoro n'umutekano. Ijwi riramanuka bwa Petero ati Petero senga muga, sengera uyo muntu ngo adoze ikiganza arasenga. Tabita aba muzima, aramubasubiza, agaruka mu buzima. Wari yapfuye aba muzima, atazuwe n'ubushobozi bwinshi afise, ahubwo azuwe n'imirimo myiza yakoze no mu buto bwewe. Nico ngomba kubaza rero nawe nk'uno munsi, wewe murongozi yavuze neza wa porogaramu, mu vyago vyawe uzokwibutsa Imana iki? Wakoze iki? Wakoze iki? Wagaburiye bangahe? Wagaburiye bangahe? Wambitse bangahe? Amapataro 10 ukuyemwo 2 ukagumana 8, si sawa? Wambitse bangahe? Wibutse nde agwaye? Wibutse nde afunzwe? Wahaye amazi nde? Ko nibitanzwe n'abandi bakabiha mugenzi wawe, utabinezere guhagira ishari, we wohembura umuntu. Kuri uyu munsi w'imanza uzosomerwa iki? Ko ruzoba kandi tutazi umunsi, dushobora no kubejo cyangwa hirya yejo, we uzosomerwa iki? Ko wari uvise amapete menshi mu isengero, bakwita umukozi w'Imana w'igihangange, niwe w'igihangange n'icyamamare, Yesu nawe acabiki. Ko bana babeshe bamwe bakabahenda ngo murakomeye, ukomeye gute? Naka ntiyari akomeye kukurusha, ntuzi yari hariya hacecekerwa niyari. Icyubahiro cyo nticyamuherekeje, ubutunzi bwiwe ntibwamuherekeje, ariko yaherekejwe n'imirimo yakoze. Amen. Haleluya. Yaherekejwe n'imirimo myiza yakoze. Bijya bikeya byiza ukoranye urukundo,
n'ivyo Imana yandika mu gitabo ikazokwibukirako. N'igihe ukiriho Imana imarukana abamarayika bayo akabagira abarinzi mu vyawe. Munzi wabo ntibagware kandi ahandi hose hari epidemi. Wadandaza bigakunda abandi bose bavuga ngo nta kigenda. Warima hakimbuka kandi abandi bose hateye urubura rukagwa ahandi wawe rukareka. Kubera iki? Irazi yuko ni wimbura ntuzojya wenyene. Nana uri ngaho uri kurarira ngo nibagusengere ngo washikiwe n'ivyago. Oho, nibagusengera babwira Imana iki? Ko wakoze iki? Yisubire hezagira umukozi inkozi y'ikibi. Tubwire Imana tuti Imana subira ugire neza umunyakibi ariko ararira. Ugivize uwo mutima ukwiye gukena ahubwo ukabinyuma y'abandi bakena. Ubutunzi bw'umunyakibi bumaze iki? Bumaze iki? Uzi kwicara n'umuntu mu kabare agafata icupa rya mbere akariherekeresha boroshete y'ibimoroso 5 amira nawe umira mate agaheba kuma wewe ibicupa 6 akajugunyayo n'ibiti by'inyama kandi hagomba kubwira ngo komasa ava ngo bimeze gute ngo wumva havugwa make ariko komwanya kuhauka nguwo muntu inyama yo muniga yo kubwira ngo ntaba agaza gute cya 6 nawe wishwe na nero umuntu wayo akamoto kayo wavuga ngo ntabara ntabanapfuye. Imana idufashe. Ejo utakiriho umwana wawe agahura n'abakuze mwagendanye umusigiye iki? Burya ngo hagusigira umwana ubutunzi uwo musigira izina ryiza. Bahura n'akavuga ati nuwo kwa naka bati naka twarasengana ndamwibutse ni wa wundi yahora gurira ibintu abantu bameze uku numwe yagira ibinibi akavuga ati titworenga tudafashije umwana bakamufasha kubera imbuto wasize ubivye. Uno munsi abanyu muri ko mubasigira imbuto nyabaki bazokwibukira kuki kugira umwana wawe arengana hakomeye. Imana idufashe. Haleluya. Iri ni jambo ry'Imana ngo wewe bite vyawe wewe bite ku giti cyawe wisuzumye urutaro rw'Imana fata ko wamaze kurushikako urabona uje mu ruhando ruheho. Burya abantu benshi baribesha ngo umuntu atanga kubera atunze byinshi. Sivyo umuntu atanga kubera afise urukundo mu mutima. N'urukundo rutanga nibwo rutegeka amaboko n'ubwonko ati kora iki. Nayo ubundi hariho abatunzi benshi ubutunzi bwabo ari bwo gutoteza abandi, ubutunzi bwabo ari bwo komora bene wabo ku matongo, ubutunzi bwabo ari bwo kubona naka wo mufyatagaza ntagire inkurikizi kubera umusumbye ubutunzi, ukibagira ko ubutunzi butore mu muntu kubera ukomeye. Nta muntu akomeye narabimenye, nta ukomeye. Hakomera igihe ciwe gusa, hakomera umwanya. Igihe cyawe cyo gushigwa hejuru kigeze abantu bose barakunamira. Nigihe mugabo umunsi igihe cyawe kirangiye usigara wubashwe ku rugero nawe wubasha ko abantu gikomeye. Wafata abandi nabi bazogutera ibyatsi. Nico gituma umunyabwenge yita ku iherezo ryiwe akamenya ati nitware gute muri ibi mfise, nitware gute muri iki cyubahiro canje, nitware gute. Ukitaho gufasha abandi kuko umunsi umwe nawe uzokenera abagufasha. Imana ihezagira abantu bariko barakora imirimo myiza, imyiza yo gufasha aboro, yo gufasha abakene, yo kwambika batagira impuzu.
bijya n'ibintu muzohemberwa mukirino mukanabihemberwa mwaramaze no gutaha n'abana banyu bazosigara barabirira kumugisha. Dawidi yaravuze ngo nari umusore muto ariko ndashaje umutwe urera imvi zabaye uruyenzi sinigeze mbona umwana w'umugororotse yahebwe cyangwa asegereza imikate mwibarabara. Bibiri imbuto abana bawe nawe ukireho bibiri imbuto. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Kubiba sugusesagura, kubiba n'umutahe ni investissement. Waragaburiye abantu Imana izokwemera kurara ubusa. Warambitse abantu ntuzigera ubura impuzu kuko imbuto bivye niyo wimbura. Iyo utanga amafaranga umufuko wawe ntiwogenda ugaragara jamais. Muga abantu mureka mukarengana abantu baguye isari muri ko muja kubundabunda mu buzu bw'abapfumu ngo mugiye kugura ngo budahangagwa n'ubushobozi. Igugu gusa raja gusaba umugisha umuntu atagira n'urugi ugaza kunzi we hakazuka ibyatsi bugaze gikusohagereka ku rusyo utocamwe nahagaze nta ntebe bibayo nta tapi nta nikirago usanze umuntu yaheza amenyo atakiva no hasi agendera ku kabando kwacuba ngo narinje ngo umugisha awuguha ukuye. Iyo ugira bo ntiwari kumusanga mu nzu y'amakaro nk'iyuvuyemo mugabo agaca guha umusore banyi wagonzwe n'ikamyo cyane wahonyowe n'inka waturitse wapfuye agaca kugira ngo reka rero ngo ndawotse agaca wotse umurizo wawo agaca afata ati ururasago nta anesthesi nta alcohol ugatega uruhanga ufise amadogutora uri nyakubahwa amakamyo apakira amatoni ibihumbi yiwawe ufise n'ibiri mu bwato ugatega umuntu aguca umutsi ngo agushizemo ngo budahangagwa agafu kumurizo umusore banyume kacugenda uruhanga runeze ngo hajewe ngo ndakingiye ngo n'inkuba ntiyokora ariko urumva ufise ubwongo bukwiye. Imana dufashe. Umuntu agakura kosime y'imiliyoni 2 n'ibirato bimeze neza ugakurura umukecuru cyangwa umutama amaze amezi n'amezi atiyoga tagira isabuni ugashobora ngo ugiye ngo akoze imikoshi. Ariko mwabantu mwe mwabaye gute ukemera ugakura impuzu agashusha amazi n'ibibabi by'amaconge nimba ari n'imikaratusi n'iki agatongera ngo imikoshi arakogeje hayikogeje wari uyifise imikoshi uyifise uyikuye wagiye n'imodoka yiwawe. Hari umunyamakoshi agira imodoka uvuye mu nzu irimo climatisere irimo ibinyama mafrigo abana biga ku mashuri azimvye amafaranga utunze ntayuzi neza ukiretse ugereranije none uragiye ngo nibakoze imikoshi urayifise uretse kubura ubwenge gusa imikoshi urayifise ugice ushaka wambara icyo ushatse indege ushatse urayurira aho ugomba kuryama woharyama uburuhuko bugira iyo ushaka mugabo ngugiye ngo gushimira ngo umupfumu ngo niwe yakugiriye neza ugaca ugenda ngo bavyita ko mutasura ngo agira ngo asure ngo aronuvere ngo kugira ngo umuti ugumane garani ariko ibikoko biragwira bwa nawe ntagira n'ugwara go kwiyagaza ngo niwe ugiye ngo agwiye abamurabisha amazi. Imana dufashe cyane mukomeze kugira neza. Salomo yavuze ngo amaherezo ya byose no gupfa. Ubutunzi Imana yabuguha umenye ngene bukoresha neza
icyubahiro Imana yakiguha umenye kugiriramwo neza abandi ugitabarisha abandi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Niyo mirimo myiza izoguherekeza. Habe no kukaburi twaguherekeje izo ntahe tuzoshinga tuvuga tuti intwari ratashe uyu yagira ibi nibi niwe yakoropa urusengero tugasanga hasa neza, niwe yoza intebe, niwe yagira gute, uyu niwe yatuguriye intebe twicara, uyu uye yore bakabivuga. None we bazovuga iki? Ndakubaza we bazovuga iki? Ko wari umugararije gusa. Amen. Ndarangije. Ayarakwiye. Byo byose nimba utumvise wari usanga utumva. Ntawo kushavurira wari usanga uri ntumva, kuko yaba wari wumva wari ubwiwe wumva. Dawidi yavuze ngo si cyompa Imana ikanyigisha guharura iminsi yanje, guharura iminsi ngo kugira ngo ngenda n'ubwenge nitaho kazoza kanje. Amen. Amen. Ariko umuntu yonga icupa ry'inzoga rigugu miliyoni cyangwa miliyoni zibiri, izo nzoga mwe munazi ko zibaho? Murabizi? Izo mwari muzi ko zibaho? Vuga gose twumva. Mwari mubizi ko zibaho? Icupa rimwe rigugu miliyoni zibiri z'amarundi. Ubimenya gute ko ikintu kizimvye umaze kwigura ari insongo gusa? Ibyo ubimenya gute? Ariko naje ndasenda. Ariko umuntu yagura icupa ry'imiliyoni zibiri zitatu abizi neza ko kwa naka baburaye indwi yose bapfana ikintu canke ni pare wabo yavyaye umwana kwibatisimu byagenze ukunuka umugabo nta susi nta kwiyumvira ati iri cupa iyo ndarireka ayo mafaranga y'abashira bogira stock y'ukwezi kose ugacurinywa rikinjira na haruguru rigasohokera hepfo ukaba wishiriye igisate mu muriro uzokota mu nyuma. Ubwo bwenge abantu babubura gute? Imana idufashe. Mbega ndaronka bihano uyu munsi ndabaronka. Hari umuntu aremerewe n'ibyaha avuga ati jewe aho tugendaniye nabyo ndarushe mpora nezerwa cyane. Hari abantu barantelefona mu ijoro nkumva bavuga ngo pastor sa kunsengera ntuvize umutwaro yuwe ngo ndaremerewe n'ibyaha ngomba gukizwa. Kumva ambwira ijambo ryiza. Burya ibyaha nubwo abantu babikora biravuna, bibuza amahoro, ugenda wumva uri kuracirwa urubanza. Hari umuntu ahari erega gukizwa ntibiteye isoni, twese twari abanyabyaha. Ntagire ukubesha ngo yavukiye mu micungararo y'ijuru. Oya, twahuye na Kristo twese, adusanga aho twiva yanga mu byaha, atwogesha ya maraso yiwe, adutega imbabazi, atuha umurimo turakora. Natwe byagenze uko barahamagaye aho twicaye twumva ni twe. Ndahaguruka nti jewe umunyabyaha ndi hano kabisa. None nawe urahari? Imana iguhezagire muvyeyi. Hari uwundi hizire wa hizire. Yesu arakuruhura ibyaha byawe bimuzanire, aguha imbabazi, aguhindurira ubuzima, uvuka bwa kabiri. Niwamara kuvuka bwa kabiri izina ryawe rije mu gitabo cy'ubugingo, niyaza gutora ishengero uzojana nawe. Nta wundi yihana ibyaha. Fata wambaye ikositime mbona ibyaha byawe birasirimutse, we ntiwobyihana.
ukora ibyaha by'ibisirimu ni sawa, ariko icyaha cyose kizokujyana muri gehinomu. Imana ishimwe cyane. Mureke ndababwira ikintu kinyohe. Bwana asifiwe. Hari umumama aba mu gihugu cya Australia, mwenga ndamwumvise ashobora kuba afise inkomoko yo muri Kongo. Mu minsi heze aradukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi, arambwira ngo wewe ngo yumvise mwema mubwira yuko ngo yogura ikinga gikimuka, ngo ariko ngo akumva arongoye yuko yonugikira amafaranga yugura ikinga gikimuga ukazora iki kimuga kije gusenga ngaha. None cyabonetse. Imana imfashe sinzoga ibitari kwanje je. Ahari karavyumviriza vyumve, uyu mugabo yaje n'amabekiye afise kuguru kumwe, sivyo? Kandi ntagenda gutya kubera kubishaka n'ubushobozi buke. Ikinga ry'amapine 3 Imana irari guhaye uzogenda. Nari mbivuze nk'ivyibutse, amafaranga rero nayabitse ndindiriye. None Imana iramuzanye. Hari uwundi noba nkirindiriye, si uyu se yavuze ngo agomba ngo arongoye kugura ikinga gikimuka, ngo arime ampa amafaranga ndarigure kugira ngo nzore iki kimuka kije gusenga ngaha. Niho kikiza. Imana ishimwe. Ikindi cya kabiri nk'ivyibuka kuko barakurikirana ivyabo. Imana ishimwe. Umuntu yitwa Shwagara, muramwibuka? Ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, obita muri Kentucky. Shwagara yanubikiye amafaranga yo kugura uniforme z'abanyeshu z'abaririmbyi. Mugabe cyo mwomenya cyo ayo ntayo nzopfa ndabahaye vuba, kubera na uniforme mufise ntazo mwambara. Nararindireye. Muri mwebwe harimwe abagararije, iyo bavuze kwambara uniforme muca mugomba kuvyura umugara. Mufise uniforme zibiri, umwaka ugira uhere batambaye nimwe, noje hoguru ya gatatu. Ndabarindiriye gatoya, nzomutelefona mubwire nti nta mahera ndagusubiza, ariko bamwe yarungikira ntibashobotse ngenda yafashije abagogo. Ambara uniforme, abantu barabahezagira ntimunabimenye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yanubikiye kabisa kandi yafise. None turagure uniforme gira gatatu zibiri mutazambara, ntibishoboka. Ariko Imana imuhezagire. Imana imuhezagire. Shwagara yageze neza. Abaririmbyi nibatazambara tuzogura impuzu z'abakene, cyangwa tugure uniforme z'abanyeshuri baja ku ishuri, hanyuma tumusengera Imana imuhe umugisha. Abarongoye korali bamubwira abantu turanezerwa iyo tubonye abantu bambaye uniforme. Turanezerwa. Kwibambiriza kw'agahuzu ugasimba no guhema inusu kubera kwiboha cyane. Ayaye. Oya. Reka dusengera aba bantu. Bwana sifiwe. Jewe nkunda indirimbo biteye ubwoba, ariko ndaribwa mu mutima iyo mbonye umuririmbyi azi kuririmba akitwara nabi. Ntanumva mu mutima umenga ndagwaye. Abaririmbyi je
bagenda ku murongo mwiza bomara kwibyanje ndo bitwara bakabiheza mugabo hama hadukamwe utuntu tutari twiza kandi dufise abaririmbyi beza wa Imana ishimwe cyane. Haleluya, Bwana asifiwe. Ariko amafaranga yanyu ndayagumana ntayo nzobaho cyane tuzokwiguririza abamama. Reka turi abantu bapfukamye hano musubire muri ano majambo muvuge muti uhoraho Mana ndagushimiye numvise ijambo ryawe none riransinze jewe ndi umunyabyaha nje imbere yawe ndihanye ibyaha byanje byose. Mwami Yesu ndatura n'akanwa kanje yuko wewe uri umwana w'Imana. Ndizira mu mutima ko wapfuye ukazuka mu bapfuye. Mwami Yesu ndakwakiriye mu mutima wanje ngwino umbere umwami umbere n'umukiza ubugingo bwanje. Kuva uyu munsi mvuka ubugira kabiri mbicane mu gishasha izina ryanje ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Yesu aho uzozira uje gutora ishengero nanje nze njane nawe. Urakoze ndagusavye mpemu yera anyururukireko arongora ivyumviro vyanje arongora ibyifuzo byanje. Ubuzima bwanje ndabuguhaye nawe umpu bwanje. Urakoze kumbabariye icyubahiro inganji ubukuru no gukomera byose bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amashi menshi ku Mana.